ndumiwe no muri umukwa ko atakamwongeye kuri kuramika umviza reka kumvuruga ndagenda jewe 3 mois wicaye utarambwira amezi 3 utarambwira jewe Mayeri jewe. Hello guys, hello my people. So guys, long time murende bakomboye kubivuga kwa dada SUTWA. Assalamu alaikum kwa waislamu wote, nawatakia mwezi mtukufu Ramadhani njema. Mama najua afunga sio kitu rahisi kwa waislamu wote, mnajua aliko nta kiberusa, God is plan. So guys, before dada SUTWA long time nuko ati nice ni burika mbere ya kamera nice ndiko ndabaha shosho siko ndabaha kirushita ubu SUTWA because niko na ugwato kidogo, lakini Imana irambona na masengeshanyo. Thank you so much kwa mwati mwarasengeye. So guys, uno munsi dada SUTWA kuko bose wati ko bakuta SUTWA abafana ba desi ngubita SUTWA ndabadanye ibintu abari ngita kuri point. So ko namsi tukumona hande turi kumwe na Mr. Mayeri andondeye tudufite akabifura giye musukuru yangize yarankubise nuko yangize mukigeragezo, ariko ubu twege turi mu zira maze turiko mwezi mtukufura Ramadhani tuko shosho, umva ubu turi no stress mu mutwe tushasameana na kubabariye jubu meze fresh. So Mr. Mayeri andondera arambwira ati nice nshaka ntware kwa BANDERAS, nice nshaka ntware kwa BANDERAS. Nabwo ati ewe BANDERAS muramuzi amanyanga yiwe. Nambwira ati shaka gutaka BANDERAS ngene ukora iki? Nice go ntwara ibintu byinshi nambwira, ariko shaka ngende mubizi ayibabwira mbwe bakunze nyinshi bidamumenye ndamutwe kwa BANDERAS agiye gukora iki. Karibu bite Mayeri. Ni poa man. How are you? None man wewe mbaye uvuze ni mama wenda kubita how are you? Ndira wavuze ni Ramadhani. Sasa uri no mu gihe cya Ramadhani uko muri SUTWA nagirwa hindura man bakubwira ati ndabona noni amafungo nakati uko nitwo kwicara nidukore. Icyo zina rya SUTWA muri Ramadhani. I am dada SUTWA. We mama horo. Okay, if you are the SUTWA, yes. Okay, me I'm okay. Okay, wewe wandondere iki? Ko wandondere kuvuga yuko nkurondeye nkware kwa BANDERAS. Babwire abakunze yishida. Rero kwa BANDERAS. Ana inzira sinze abakunze yishida ko muyizi. Jewe abakwa BANDERAS ndahazi. Iyi nzira nije kwa BANDERAS, rero iyo nzira ndakutware kandi wose kubishimbira kamera gendo bivuze. Urumva bibera imbere ya kamera kugira ngo ejo nkapfa canke nkagirane bamenya ati urya ayazize nde BANDERAS, kuko BANDERAS muramuzi ni mucuruzi ni murozi ntibizi byakuroze kundoga. None ntiyandoze ntimwambonye ahubwo ubu burozi yandozije uburozi asigaye yandoga buruta bwa bundi yari yandoze wa munsi, kubera hajya umuntu aguhaye ikintu babona afashe uruntu akakuboha nkuko abasa nkuwakuroze kubera huja hose ruguma rugufata rukirere yakubohesheje BANDERAS. Yani umviriza nice kandi urazi uno mujama naho byasitse bigaca mu nkakutwika nuko waruje kumvogera mu kazi kanje. Gusa rero bijya byaraheze, gusa rero ntwara kwa BANDERAS jewe ikintu twivugani. Mangazo tell me umbwire. Yes, nice wewe bakumbwira ati ngo barakuboshe BANDERAS yakuboshe niki? I am dada SUTWA shaka yuko gusutwa n'usutwa yakuboshe iki bibirozi biri he? Ubu ndakomeye kweli ubu ndakomeye none canke none ibirozi biranga staki dhambi umviriza umbwira ati mana ewe mana yanjye mana okay, Mayeri staki zambi tukomoze umviriza rero umviriza je shaka rero tugende kwa BANDERAS ntware kuko BANDERAS je umviriza reka nkubwire sawa. Sasa BANDERAS cyane hatari mbere BANDERAS urazi yampaye umukobwa we ngo ndamutware ambeshera ngo namuteye inda yani kubera abamuzi Mayeri ngo mutwikanye bashavuga ngo nivyo ngo mujane bishabya ngombwa yuko je sinamutware twemeranije na BANDERAS ndamusinyira naho tutasinyira imbere ya kamera ndemera yuko hari ibintu nzohora mfasha ujya mukobwa ariko ivyo twemeranije si vyanzanira abo ni kanzu nshasha apani kanzu zijya zo misoko mwanake ni garama umukobwa ni garama ayo magarama nibiki umviriza abakunze nyinshi media
umviriza je umviriza tugende ubimwigiye mutama banderasi ishobora kubwira coco icakubwira siniurize oya umviriza wewe cuza kumfasha uraza kumfasha umvugire ndiko ndavuga uzura supportinga ariko igwana uri maraya umubwira n'udukobwa turasubira ivyo bintu umuzi ko no gutabira kandi uri muri Ramadani ataco wongira bobo tubihebe ndagutwara oya ndagutwara tugende ngo tugende uranishituwa oya samahani ndashaka kuba ati ndagutwara amburiza unukusha gusakurisha mubigerageza none ubu ko ntagwana usamburiza wewe dusitseyo uje kumvugira siko none mubisanzwe kumubwira ikibandera uyo bati ngo umukobwa wawe yananiye byagenze uku urumva je ndamubwira erega umukobwa urumva uko bukeye mu gitondo nza mbonaje ngo mibi ngo mikanzo ngo mu myitandiro ngo miki mtu wa Kiislamu washoze yashe wiki kandi ujya n'ujya mwana suyu wanje napfuye kumwemera kubera abandoze murasa ho dusa wapi na wapi ukibonye kirirabura sikiri vyiro office inzobe maze bakunze banyishumedi murabe pema jewe umviriza mina isi niko muzi mtufu Ramadhani ico usabye nico ndagushikenako kwa mutama banderasi ni hari uje si banderasi bobo zoom ndakumva ariko yahimiti uramwona mzee ule ariko yahimiti ngo ducino kuvugira ndagusabye jewe mama pako sakikura apenda gikamera sindimo mie dada stangu batanipigaga Juliet aza baramora ubwo buntu uziya bwanyu muzamura tugende rero assalamu alaikum uko sawa nakona uko mu mulima uri mu mulima abakunzi bacu n'abazungu nta kimwe badatahura twari tugukeneye gusa perezida mtama twari tugukeneye nkunda kumwita perezida kwera ndamubaha ndagusange hiye namuona we ntushi namusindi abakoze benshi mende amubona mutama banderasi ari mu murima wiwe ngira ariko yobayiko yahimiti uraziye ko ari umuganga cyangwa ari karabagara kunze bashomeje yaje bagomba bandoke weze waje kuroko waje kwiregura uribe disubire tubihebe urabona ikironona murima umukora ko atakamwongeye kuri kuramika umviza reka kumvuruga ndagenda jewe araje anakuye hagarara ha assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mkuu wako huyo anataka muongee au muone unamvuruma imore urashika twe turashima none ndakutubaza ko dushima twe turashime twe turi bazima hanyuma ibyo bana nibiki n'amamikoro n'amakamera je sinanabikunda murasanzwe munabigize nabiyuwa lakini mimi naambia anataka muongeye ngo afisi binaje kukuvugako ujya mukobwa wawe nyamba yaguvugako oya yani nahise ariko bivuga nabi sinje kukuvugako oya narinje tuyage gusa tu vya kawaida bisanzwe tuyaga cyeza ko tuzana n'abakamera aba bose kushaka ko tuyaga sasa abantu bati ngende bisagende gende banzurindi gira ngende twigire ngira ngende na bobo oya banzurinde naco fuga ni bwana bibo uri bobo ndambiye bobo tugiye tabiya mutima imvura ikira mwononera umurima simitiye canke n'abana baza ko imvura ari abana none hari umwana nashaka tuganire sinzi ko mu mpiki iganire bakunze bayishumi ryaje maye ndagenda muyage bari bo mu majambo make je nanje tuganire urabizi twahirukana kera kandi aho duherukana azi ko hari ibintu twari twasezeranye twemeranije yuko none biko bigenda gute kandi vuga nk'umugabo uramaze kuba umugabo kigumenga je nunantinye wewe uri umwana we wanje vuga re preza
mu majambo make kwanza mbaze nkuru. Okay, mu majambo make Mutama, jewe ivyo wantumye, ivyo twavuganye, ivyo niyemeje ndiko ndabishitsa. Ariko hari ibintu bigenda bingora buke buke, bigenda bigorana. Bazi ivy'ubuzima birahinduka. Anacho gituma navuze ati uyu munsi reka jewe ngende nshike ndamubarire Mutama nawe ni n'umuvyeyi abimenye kumbura hari ico yofasha canke ejo ntaze yumve ngo ibintu bimeze uku ntari namumenyesheje. Musanzwe nuko vyari bimeze. Biki udakura bitomo nice biki mbwira okay tuyaga gushaka kumbarira iki mbwira ingorane ufise ni iki mu rugo niko bigenda neza canke imeze gute canke umukobwa wanje ari umugore wawe aragwaye canke yanda yakoze bo mu majambo make ntabaye nk'umutira w'imfisi umwana arakomeye nyina arakomeye gusa ikibazo kihari mw'imisi yakunaniye no ntiyananiye mbe nazibishaka kumuvugira nje mbona bataka ko sutu DADA SUTWA lakini umenye igihe basuri newe umviriza ndabarete muyagi I am go you are go why gende singe ibanzo rindi we twazananye urubanza rutanga ubibona rubwirizwa guhera ubona none yaga yaga nk'umugabo w'umuyaga nk'umukira mu mutwe yaruse jengira ngenda hano oya ntaco mu majambo wake Mutama kuvuga urabona ibihe by'ubukuntu bimeze cyewe umukobwa wawe mu bisanzwe ndosakaza ahantu nza mbona nsanzeyo agashika mfata ankubita motife ngo ndamukoze ko ni kofe nibonereko kandi ntakiba ni wanje sinzi ko wabimenye shoza gari nani ufungo wa gari je sinzi yaba mama nani tubi kwanze sasa unakuja mu vya magari yawe urabona rero Mutama haheza amezi atanu jewe ntazi ngo umukobwa wawe abaha egari ubu ni mubana ntitubana aho ntacyo tuvugana rero ni mu giseni kandi ikindi naco none wumva we amezi 3 mutabana ari hehe kwanza je yarase kunyereka haba gusa araza nkamuha ratio agaca agenda ibyo bintu by'iwawe ni ibikino data sinova ko ari ibindi bintu none we uguca umugore akuba abe kure yawe hanyuma nibikiwe nawe DADA SUTWA nataka nisikie tafadhali kwa mswaumu tafadhali najua ndakwinginze rero urabona tuvugisha make tuvuge twitonze uko urazi ko ari igihe cyo kwicisha bugufi sivyo bisigura ko uno muntu yoma akazi nta nakazi cyaka uko niko muswawo sitete kutibu watu ngo tiko sababu ngo tiko muswawo je muri swawo muvure masi kutibu sio makosa sema vile unaroga watu ndo kosa kutibu watu azobavura buno suda kuna roga inde narakuroze wewe mume ni tibu nyoko hama Mutama eti nyoko ko mwezi Ramadhani mwezi mtafuku Ramadhani Rambi nice gusa wari kuramburuga wari kuracanga ivyo canganya nico gitwa bakwitwa SUTWA rero navuga ndakubwire yuko wewe sawa uyu atakuntu woza umbwira yuko umwana wanje ameze amezi 3 mutabana ikintangaje ngo uraza ngo kamuha amarasiyo ngutazi none wewe ntibarakora ikigugwa ho habwo we nta n'ubwenge ufise gute wewe uza gutanga rasiyo umugore utaza hataha utaza hari hanyuma ngo namuhaye rasiyo ngo nkaca mbona agenda kirofa Mutama jewe nico gituma nacituyaga kandi ibintu byose biva mu kiyago kandi umuti tugenda tutoye hako wari kuza wumva ubibwiwe n'uwundi muntu je nashimiye kuza genda bikwibwira kumuzana umugore wawe abe mu nzi wawe hanyuma bisigazo uza kumbarira reka ngende nkubwiye ikindi cyakabiri usigaye uravyiga ko byose hama ndamuzanye nzogaruka mubwire ukuntu bimeze hama umaze kumbwira yuko ari umukobwa wanje ari umugore wawe utaza hari safe 3 mois amezi 3 none ko yagiye tudashwanye aza ngo ni perasiyo ukamuha rasiyo yagiye tudashwanye vous normal mumeze neza mu mitwe yanyu nabyo si normal gusa yagiye tudashwanye ikindi kwazo cyawe cya kabiri je numva muri kumara exagera mu mutwe nka DADA SUTWA no ça n'existe pas ni binashoboka why mbo urabona Mutama amaze kugenda ntitwashwanye naramubajije nawe kubiri kugiye cewe
ngo shatse ngo kugira karuhuko sinza karuhuko yaragiyemo ambira yuko azogaruka gusa uramurusha cyane araza akaruhuko kiki yagiye kuruhukira utazi wewe reka kuzana ubugugu ataje kuruhuka kwa papa wiyo Mayeri reka kuzana ubugugu reka basi ndabivugisha uri umugabo muzima reka basi ndabivugisha kuri mutama reka bandira ndabumvirite ne nasi reka ndabivugi mutareka nkubwiza ukuri urabona mwimisi jewe nta kazi mfise atakazi mfise rero yabonye rasyo mwimisi irikiragorana iyo muha buri musi aje muri amezi 3 yikuraye hinge ndakubwire ukuntu bimeze petit je sindi umwana yego reka mvugisha kandi urabizi ndeke gutarika no hino kandi ngaho wogenda ucumbagira nice we kubera guteranya abantu ivyo sivyo turimo amare y'umutama dusha tuvugana yuko twese tubwirizwa gukora sawa acaronka akazi ahantu rero bamuha akazi ahantu agenda ngo kubamesera hama bakamuha amafaranga je naje umviriza we Mayeri banderasi aja kumesanira ikibazo gihari n'igiki ashobora gutuma ava muhira ngo agiye ngo yarose akazoza kumesera abandi niko namubwiye nangaza ngo araza nkama 3 mois wicaye utarambwira amezi 3 utarambwira jewe Mayeri jewe umwana wiwanje ariko aja kumesera abandi jewe iko yabuze ibyarya kubera iki bataje kumbwira ngo ndabahinja cyangwa ndabaye amafaranga muze gusoma ukaza kumbwira ngo fyoto nyoko zani ibintu byo wawe ngaha umwana wiwanje urikura iyo mikembe yakwerekana ukwereka iyo mikembe yawe ushaka kuntiza n'ibere makungo sha mutama genda gusavya imbabazi umbabarire nanjye nk'ivyamvuyeko cyabaye ikigano twagireraniye ku mpamvu zo ukeneye niki vyo kubura akazi ahubwo niba wondonkera n'akazi ukandonderera ukampe kugira ngarukane umugore wawe zangahe we canke ngende ndamutori yari ndamukugarukanire je ntagira ibindi uzosubira kundonderera umvereza aho mutafite kazi reganiye umutora utamutora genda umutora umusubize mu nzi wawe kumutora utamuzani wanje je kumutora ndomutora ndamushiye mu nzu gusa nanje ndonderera akazi none ndomutora ndamugaburira iki n'umundi ashagenda oya ibi byose nuko turi mu kera kandi iyo ni ingorane rero kuba mutara abayisilamu kuko yabura umuyisilamu urumva ijuje niko ndakoresha niyo ari kuriko rakoresha ariko ukumenga umugarukana mu nzi wawe ataruko naho ukuza kutoze shahada ndamugarukana mu rugi wanje umugarukanye mu rugi wawe umfashije ndamugarukana kuko nashaka kuguma abana na wewe wafashije acha kumbava nzenda kurerere jewe igihe mwariko wagiye wamutera inda twari kumwe nije waje kubimbira ati papa ngira nerinda wa mwana wawe oya ntacu ivyo reka tuvyihoze gusa jewe umfashe undonderera akazi hama umukobwa nanje ndamugarukane mu rugo hama ibisigaye wewe warize kwanza wewe wewe ari wansaze muri kuri discours urafezeresha imbere y'umunyeshuri ngo je sinize jewe uranze umukobwa ari soma gakwe mini risoma sorindira kwanza wewe ntuzeye wewe Mayeri wewe uwarize je naramaze imanite je narahejeje wewe yego acha hanyuma rero ushaka akazi gute ushaka gukora akazi ndagukorere basi umuti uronka akazi navyo nayo bisigaye by'uburofa by'ibiki byo wagumuzana ngaha ngo umwana wanje ngo asige ngo aja kumeseranira nani son iyo ndo nene ko kutaje kuvuga hakiri kare ati muzamarega burya naho nagukoshereje ukaba warampariye ndege ubuzima bwo kugenda nabi kubera utaje kubimbwira wewe umukobwa yaguma ntera ubwoba bya mukobwa wawe yaguma ntera ubwoba kubu wanurukiye ukaza umutima amenye agutayuneye na ujya amenyo ugitawuneye ewe barayati cyababwiza ukuri je musanze ndi muswawo kandi uko kwezi vraiment ni kwera ndashaka abantu bansitaza canke bangirira ibintu nuwo mba mfiti deni nabanza nyihanganira azonyicuza imbere inyuma ya Ramazani ni yahera azandondere ariko muri iki gihe nta na telefone shaka kwitaba y'umuntu ari wese kiretse wondi ko ndavura sava ndabire ko napanya ku murango nijoro rero jewe nuwo bayifuza ndondera akazi muri uku kwezi narinderera Ramazani here hanyuma zo ndondera sawa niragenda kubwire rero wewe namba ofisi ya humanite yiwawe uranzanira urupapuro rw'umutsinda unzanire hanyuma agenda rurabe maze kurubona nzomyonda gusabira akazi sawa ndashaka no kuja no kwabahe ntabwo ati naguha akazi nani iwanyu ukuye kumwambia kwa sikwetu afanye nini akore jameni mutatajezia kama nini widiki cheni zerangi
sawa arashaka n'ivyo by'iwawe gubikora rega arashaka gukora n'ivyo by'iwawe byo kuzora bazana amajambo menshi kandi cyaguca umvurira kwanza gushikisana kanshaka nzoce ndamusabe azara bazi ibibazo mu gifaransa canke mu congereza mutama genda kingu wewe kuko atamusi n'umuramba kubatere basi unone wewe ko atamusi n'umuramba yize siasa zimene oya ko atamusi n'umuramba zikibazo mu gifaransa canke mu congereza mimi ayo mabosi naga bisi naga ariko yo umviriza nta kazi tuzakuroga tutabonye ntabonye certificate ni nkuko nk'aba diaspora tuzakuza badafise ama passport sindo sakubema ngo aba diaspora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bobo izimirize kamera ndumiwe